ku mazi y'abagore guys ibi bintu nivyo byankujije ibi ndavyibuka ntimubone fashe umupanga ngo zaguti jevyo navyo nakoze ibi gusenya navyo nagize byankujije kandi nkashimira abavyeyi banje babinyigishije ahubwo je ico nagize nagiye gutoragura amakara baraye kwigisha ngiye utazuva ko bishobora wewe iwe navyo ushobora nkawe wamenyereye ivura ndagufashe nawe no navyo nagize sindi mu expert nka Jonas kumaze y'abagore bayasino komerekerayo niza gato none ndakubaze byagenze gute ngo bahite kumaze y'abagore rero uconyereka none nkaha muri kumuragira nitongo ryo mu rucango na hareta kumaze y'abagore mama none ndakubaze ufise abantu banini kabiri kuko batahise kumaze y'abagabo Jona je navyo nzi mugabo nahaca abiwawe ahantu hari aya mazi akansawa n'amazina yiwawe aha rero uconyereka bakunze mu mbabarire sinigeze nsenya sinzi igiti kibisi ni cumi agira binyereke ibi ni bibisi none bibisi ucubibona gute yes kama nkunde swenda ngere ndabaramutse ndahende ikatse rero dushimye gufata kano kanya gato kugira kumbe tuyage n'uyu mumama dusanze ngaha wabonye yuko twaberetse ari mu dukogwa dusanze kumbure bikorwa ca misi yose ariko bikorwa cyo gutokanya udukwi ariko twavuga ati reka tumusabe ikiganiro dushe kuyaganaho rero yakumbure banze ndamusabe aturamutse turamubire cyane ndabaramukize gose basitsi bahire mwatugendeye kuri kano gatumba kiwasu kankuba mwakoze imana ibahezagi yego nawe guhezagi yego kubatakuza akazina ninde ukazina kanze nitwarine yisu y'Imana yego numumama w'abana bangahe numumama w'abana bane yego mutore nta kibazo nikabaye oya nta ngorane mutore umuvyeyi niko biba bimeze nanyene yashaka kuja muri intahe yego umama w'abana bane yego aka gace turimo kitwa gute umutumba wa Nkuba umutumba wa Nkuba agacimbiri ni kazingati yego uri mu ntara Rumonge ntara ya Rumonge yego mu ntara Rumonge yego twadushe ngaha twavuga ati kumboreka tubayagishe nashashe nako twumvise twadufise amakuru hano hantu yuko hariho izina ridasanzwe ndetse kumbure ko hakorerwa ibikorwa bidasanzwe inyuma yacu dufise iriba twavuga ko riramanuka yego ahantu benshi bahitwa gute bese bahita ku mazi y'abagore uko bahita ku mazi y'abagore yego wowe usanzwe kuvuka muri intara ya Rumonge cankwe kumwe umuntu uze mu mugore aja kugira kubaka waje kubaka muri intara ni nk'intara nyene niso kimwe kuko ndi muri Muhuta nyene aho naziyemva ni muri Muhuta yego uyu munsi ahantu turi utaraja kubaka waruhatse ntarahumba bahavuga warumva bahavuga yego ni ku mazi y'abagore dufise amakuru yuko bavuga yuko nahantu hari inyishu ku bantu benshi inyishu ku bantu benshi abantu bo muri ntara Rumonge ndetse kumbure n'abakunzi b'intara Rumonge canke abahatemberera aho bavuga ati nta muntu ashaka kuza ngaha ntahace ndashane yuko hoho nko ku bagore bagenzaho ho mbere yuko ari inyishu bavuga ati bidukuri bamwe bagatanga intego turashima bashima Imana ngo yashoka kurema iriba nkiri imwe n'ivyo ariko kubera iki bahise inutse ku mazi y'abagore haza abagore gusa cyangwe hemeye kuza abagore gusa kuganira kumva ko tutakoze inutse angwa abagore gusa yoga abagore gusa bavuga yuko ari umuti w'abagore nyene umva arabafasa ayo mazi kesi rero bahama bahaciye bakavoma n'amabido n'utubido udusenge sanka udupatso mbega afasha abagore gusa cyangwe inkumi n'abagore gusa yego abagore gusa abagabo ntaca bafasha abagabo ntaca bafasha n'inkumi ntaca bafasha yego urumva n'inkumi iramufasha mu gihe urumva ego tuvuze muri kwagufasha ego twumve mbega abagore afasha iki afasha kubakora imikoshi kugira ari tukoje imvugo y'abantu bakuze nyene umva n'umuti apana ukuvuga ngo ni mikosi ni umuti wo kuvuga ati biza ruko yeri sawa cyane gose urumva ngira nawe ntiwe ndatobora ngo urabona ko hari abana hari
Ego N'ibitsina. imbere yacu arabana bakadukirana ingena binuzenya. Wumva ko ari umuti wabo ufasha abagore muri bya mu bihe byabo bikomeye kugira bigere neza cyane gose. Ego umugore kuranyumva urabishane gose. Nabizi yavuze mwavyumvise. Ariko abagabo ntabafasha inkumi n'abafasha mutivanga mu bintu. Afasha abagore bacu ko ratudubatse cyane gose. Ego kandi saya niko ndangwa mutumva ngo kafasha ayi nikinju keko nza kuyafasha kuko ayose ego ngariya ajya akaruza kamwe ni $100 ku bantu bagore mufisa kabafasha aya mazi twe tubabonera nga hasi nitwagirirwa ko ryo kuja hejuru ava hehe ava ruguru gose ahantu kunyange ni yava akaza mbega hari yava ho nengene yitwa maze bagore cyangwe azafasha ngaha ego neza cyane bayazi ku mazi y'abagore biyazanana gusiki no kwibarabara ego none kamuviye ko gukora uri umugore nawe umaze kuyakoresha nese bizazogirira byose gere neza cyane gose bigata kubazogira ndakoresha umunsi nzakugara nanje nimba nanje umugore bitameze ndamushira ugira bisobanura ko nanje ndi umupapa we nturayakoresha nayo ndakoresha ariko wowe uramaze kumugana umba bayahagiza nka bose kese imbere iyo nduguyo mu gitahaza yego nkurandonka abakenzi bambwiye ati mugabo hajya we kuhege reka duguha kapiduro tuzanire uzotuzanire noti ya 2 nkayirya canke 5 uko kuzuye uko aha basha ayarera ndafobeye neza sindabana ikinji kugeze kuri 2005 sindabana ikinji ahane sandora noti ya 5 nkayirya urumva ko murumva ko bikomeye cyane gose hoba kuva umwanya muhamaze ngaha hoba nk'abategetsi twego umunsi turabamesha makuru hoba nk'abategetsi umaze kubona amaze kugendera ngaha kumbure baje kuharaba bisanzwe ibintu bene kesi turakunda kwege tubaho haruguru kumihana yaho haruguru na hantu habonera cyane turakunda kubona imiduga abantu bakomakomeye nyine bambaye neza bavyibuse bakururukaho bakazino bakahagarara hari abavoma hari abakamera kasubira ryambere atarahashika urakajambo wavugane nakaye ukajambo ndahavuga ko yego cyakajambo ndahavuga ko niko mbona bose bahemera nka bose baza bayavoma kuko naze nkihasika muri uru rugo zenda abaza umugenzi temuka none ko mbona ajya amazi bayavoma yego arakora sanke bimeze gute ngo arakora gose ngo amazi arakora umuga ngo ari abafise ngivyo bayavanga teri nere uko nyene hene ntakora ngo nahene ngo arakora yego ego ngira ngo umuvyeyi abitwaye neza nk'umubanyo ngahantu kumbure hariho byishimo nawe ari ryambere uhamenye cyangwa ugasanga ruhazi ariko nkubwire yuko ko bantu mutatembera icabe bizoteme muhabone muteze intara ya Rumonge muyiteze imbere ndacacene yuko igihugu cy'ubundi gifise ibanza vyiza cyane gose rero uyu muvyeyi mushimire cyane gose ndizanire yuko ugiye kukira kino kiganiro naho uzohashika kugira uhabone ariko ndabwiye yuko umwanya mvuma amazi iki kivodo wakenza kugusha $100 umvise ko amazi ngaha zibye cyane gose byo kugusha $100 uwo mugore bitameze neza ndakire ko nawe ndaguhe hamushingira intahe uzoshingira intahe hamba kugira mu nyuma ahantu nka twafate neza tumenye ati kumbure bimwe mu butunzi Imana yaduhaye Imana yaduhaye ibintu byinshi cyane gose ni mu Burundi ushaka kunywa amazi yose atakino ugiza ahubwo ugatabagwa ni mu Burundi ushaka hari ibintu by'ivyatsi bitandukanye ushobora kurya Imana yaduhaye bikagera neza cyane gose bivuze yuko Eden y'Imana iri mu Burundi murabizi cyane gose murazi yuko dusaye dufise n'intu na source dinire rukanye rero mubare mubaratwe muze bari mutara kumenya Burundi muze come and visit Burundi I repeat again come and visit Burundi kugira ngo vyime neza ko bivuze niki cyane gose abantu muri hanze mwahevye Burundi mugumane natwe bye bye.